Iteka n'umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigizwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tukaba turi kugenekerezo ya 2023 Rusama umwaka w'ibihumbi 2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye ariko cane mu gisata c'ubutungane ariko gifisa kiza guhurira n'agateka kazina muntu. Turaza kugaruka ku musirikare w'intwari idasanzwe yakoze ibikora inka mu rugamba rwa FDD ariko kuri ubu akaba apfungiwe muri tingitingi mu mpimba. Turaza kugaruka kandi kuri babanyororo basavye ubutungane kuri mugenzi wabo yiciwe mw'ibohero rikuru rya Gitega bagatangura kungururizwa mu mabohero agiye atandukanye. Ni vyinshi tuza kugaruka ko vyose ntuze gucikwa n'aya makuru. Aho uri hose rero nkwaye kaze muri ano makuru, wowe uhererenga mu gihugu c'u Burundi mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, abari hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi nk'abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure muri rusangi. Reka tuyatangurire kuri Colonel Muporo, umwe mu batanguje FDD kuri ubu apfungiwe muri tingitingi mu mpimba. Abamuzi mu ntango y'urugamba rwa FDD mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane bamuvuga nk'intwari idasanzwe, mu gihe uwo batazira Savimbi we yagwanira mu Kamenge, uwo Muporo nawe yagwanira mu Kinama. Mu nyuma yaragwaniye mu bindi bice bitari bike vya Bujumbura. Abamuzi bose muri ico gihe bamuvuga nk'umuntu yitanga cane kugira kingire abanyagihugu mu duce yari ajejwe. Amazina yiwe y'ukuri ni Leonidas Hatungimana, ariko ntihagira abamwitiranya. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Leonidas Hatungimana batazira Muporo yahavuye yinjira mu gisirikare intambara imaze guhagarara. Mu gisirikare yarazwi nk'umuntu arinda kandi adatinya kuvuga ukuri, ngo bikaba biri mu bisigura impamvu atari mu bajenerali kandi ari we yatanguye urugamba. Mu mateka yiwe mu gisirikare azwi mu rugamba yakoreye muri Somalia aho yasenyuye ikirindiro gikomeye ca El Shabab. Kwa kuvuga ukuri kwahavuye gukwegera Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo kubera atasaba guhanura abategetsi bahoranye ku rugamba. Yararemetanirijwe ko ariko agwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015 Colonel Muporo yarahagaritswe harijanwa mw'iperereza aho yahohotewe bidasanzwe, amara igihe kinini apfungiwe mu musarani kugira abo muri Croix Rouge baje kuraba abapfungiwe muri documentation ntibigere bamubona. Ico gihe Imana yarakinze avayo atishwe, araheza ajanwa mw'ibohero rikuru rya Gitega aho yaramaze imyaka myinshi. Ku munsi w'Imana uheze mw'ibohero rya Gitega hoba harishwe umunyororo Leonidas Ngendanzi yicishijwe amahiri, yakobiswe n'umukuru w'abanyororo bita Kapita General afadikanije n'abandi banyororo bakorana bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero. Aho guhanarira abakoze iryo bara, ubuyobozi bw'ibohero bwahanye abanyororo bitwa ko bariko basaba ubutungane bashika 30, abandi bashika 30 baciye barungikwa mu mabohero agiye atandukanye. Ku wa gatanu uheze rero Colonel Muporo nibwo yinjijwe tingitingi. Umunyakuri Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo ntibari kumusiga. Amakuru ava mw'ibohero rikuru rya Mpimba avuga ko Colonel Muporo n'abandi 9 bakuwe Gitega bajanwa mw'ibohero rya Mpimba i Bujumbura. Babashikanye babinjije mu gasho k'ikosorero bita tingitingi, aho nta wundi arekuriwe kubabona. Ubuzima bwe bwose yabuhariwe kugwanira ukuri. Mu mahirwe no mu magorwa Colonel Muporo ntadohoka kwibanga ry'imvuga kuri. Abo yigishije urugamba bidibamiye mu munyenga w'ubutegetsi, none ngo nta kibi batamukorera kubera amatwi yabo yanka kumva ukuri. Benshi bakamusabira ko Imana yo murinda we na bagenzi we aho bari. Nk'uko nabibabwiye, urupfu rw'umunyororo Leonidas Ngendanzi rwakwegeye amagorwa. Abanyororo batari bake bagirizwa ko basavye ubutungane.
mu ndwi imwe gusa ibintu vyabaye mw'ibohero rya Gitega biramaramaje. Ni ikindi kimenyetso gikomeye cane igihugu amateka umunyororo Leonidas Ngendanzi yishwe n'amahiri ya bagenzi we bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero. Ababikoze ntibahanywe ahubwo abasavye ubutungane nibo bahanywe. Abanyororo 30 nk'uko narimeje kubibabwira bungururijwe gikubikubi mu yandi mabohero bagenda batajanye utwabo, bamwe bashikira mu makosorero mu mabohero mashasha. Kwigenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka w'2023 ku mugoroba umunyororo Leonidas Ngendanzi yarahagaritswe n'abandi banyororo bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero rya Gitega. Ku isonga ryabo havugwa uwo bita Kapita General Japhet Atibu. Leonidas Ngendanzi akaba yafashwe yagirizwa ko yihagaritse mu kibanza kitabereye, harakubitwa arashaya ajanwa mw'ikosorero bita Dingi aho mw'ibohero rya Gitega. Inyuma gato Leonidas ahava aracikana. Urupfu rwiwe rero rwarababaje cane abandi banyororo, nari rwaje rwiyongera ku mabi basanzwe bagiriza bagenzi babo bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero. Japhet Atibu na bagenzi we batatu bavugwa ko bakubise Leonidas Ngendanzi baciye baja kunyegezwa ngo ntibahave bagirirwa nabi. Gushika ku wa kabiri rwari uruhagarara muri iryo bohero. Urupfu rwa Leonidas Ngendanzi rwakurikiwe n'amatohoza yakozwe na Procureur General wa Gitega Felicite Nishemezwe afadikanije n'umuyobozi w'ibohero Josiane Nishimwe. Abanyororo ntibashimye ko amatohoza akorwa na Procureur General Felicite Nishemezwe mu gihe bamwagiriza ko afitaniye imigendanire idasanzwe na Japhet Atibu. Kubw'iyo migenderanire rero Japhet Atibu asanganywe uburenganzira budasanzwe mw'ibohero, bavuga ko ari we wenyene kandi ari kurirwa no kwinjiza inzoga mw'ibohero akazidandaza, kandi bakanavuga ko Japhet harara hanze y'ibohero amajoro menshi. Aho guhana abo banyororo bagizwe kwica Leonidas Ngendanzi, y'amatohoza yahindutse ayo kubakingira no kurondera kugira nabi abanyororo bagwiriyemwo abagirizwa kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Intonde z'abafatwa ko ari incabwenge zaciye zikorwa vyihuse. Kuwa gatatu uheze abari kuri izo ntonde bahamagawe bazi ko bagiye gusamba bacaburizwa imiduga ibajana mu yandi mabohero. Japhet Atibu na bagenzi be batatu bo baciye bezwa baragarukanwa mw'ibohero. N'akarenganyo kadasanzwe kuba karakorewe abo banyororo 30. Abanyororo bajanywe mu yandi mabohero ni 30. 13 bagiye mu Ruyigi, 7 bagiye mu Muramvya, 10 bajanywe mw'ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Abagiye batwawe gikubikubi ntibamenyeshejwe ko bahinduriwe ibohero ngo bitegure batekere utwabo. Hari abatari bake bagiye ataco batwaye, hari bake bashoboye gutwara impundu zabo baronse umugenzi aja kuzibazanira. Mu mabohero mashasha iyo bajanywe izo nzirakarengane zisa nizitanguye umunyororo gushasha. Abajanywe mu Mpimba i Bujumbura bashikijwe mw'ikosorero aho bita Tingi. Aho ni ukuvuga ko bashirwa kure y'abandi banyororo kandi bitaba vyoroshe ko barabwa n'imiryango. Muri abo nk'uko nari mpejeje kubabwira, umwe akomeye cane yatanguje n'urugamba rwa FDD harimo Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, nk'uko ari umwe mu batanguje urugamba rwa FDD. Ngo bishobora wese yogarukira kuri abo banyororo baherutse kwimurwa ntiborohewe. Indwi iraheze Leonidas Ngendanzi yishwe. Bavuga ko bakoze iryo barubu barejejwe. Abasavye ubutungane barahanwe. Icaha kigiye kuba akamizwe n'ingoma. Abitwa abasekirite mu mabohero bagiye kubandanya bica bagakiza mu mabohero. Ngo umushikiranganje Domine Banyankimbona nk'uko hari indahiro yakoze yo kubahiriza agateka kazina muntu iyo yishira mu ngiro, nk'uko yayirahiye nyene agiye gutangura amabanga yiwe.
ngayo rero amakuru yariko havugwa agazwe ko muri aka gatondo. Reka nkibutse ufyonde subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'embezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabakingurikiye mwese rero n'Umuhuza TV muhezagirwe.